Reka baramutse nshuti bakunze imbonesha kure Betv nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu Barundi ubwingenge bwo kumenyesha amakuru bwarateye intambwe, ivyo bikaba vyashikirijwe mu gihe kuri no munsi hariko harahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge ku bamenyesha amakuru. Nayo ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahumuriza abarundi ngo bakomeze kwihanganira ikibazo c'igitoro kuko ngo bariko baragitorera umuti. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaze. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru. Mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwarateye intambwe nk'uko vyashikirijwe na Thierry Kitamoya, umwunganizi w'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru mu gihe hariko himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Jules na Kimana. Igenekerezo rya gatatu rusamu ku mwaka utashe hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Mu Burundi wahimbajwe ku civugo kumenyesha amakuru n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none. Kubwa Thierry Kitamoya icyariho c'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru avuga ko Burundi bwateye intambwe mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Hano mu Burundi twovuga yuko urugero rw'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ruteye ku ntambwe nziza cyane rwose. Nkuno mwaka Burundi ayo mashira hamwe hano nka Reporters sans frontières yatanze ikibanza kijana n'indwi, mu gihe mu mwaka uheze twari ku kibanza kijana na 47. Ikindi cerekana yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buhari. Murabona yuko nta ngorane na zimwe zigera zivugwa hagati y'abamenyesha amakuru hamwe n'inzego z'igihugu. Naho biruko agahaze ntikabuze. Ariko rero utunenge ntitubura, hariho amakuru menshi atangwa kumba gatangwa nabi cyangwa gatangwa ubutariko. Ayo nayo kenshi usanga atangwa n'abantu bataramenyesha amakuru mugabo biyitira abamenyesha amakuru, kuko afashe telefone akandika ikintu cyangwa agafotora ikintu agacarungika akabona yuko umenga ni inkuru. Rero hamwe nagomba ndabasabe nk'abamenyesha amakuru b'Abarundi muhagabire muze muraraba yuko inkuru mutanga ari inkuru z'ukuri zatohojwe neza kandi zitaza zica ivutu abene gihugu. Go rubanza rukaba rwatangujwe n'ibisikanya hagati ya Denise Mugugu yararongoye ikigo c'abamenyesha amakuru Maison de la Presse hamwe na Mireille Kanyange agiye kumusubirira. Igihugu Evariste Ndayishimiye arasaba Abarundi kwihanganira ikibazo c'igitoro kuko bariko baracigako kandi ngo bafise icizere kizotorerwa inyishu. Arlette Mugisha. Kuvaho hadugirijwe ibiciro vy'igitoro, abantu bari bafise icizere ko ibintu bigiye guhinduka kikaboneka, ariko turavye hirya no hino ahatangirwa ico gitoro haracari ubukene bwaco. Kuri ivyo nyakubahwa Kizigenza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaragize ico abivuga ko asaba Abarundi kwihangana kuko ico kibazo bariko baraciga kandi batacisangije. Je narabajije nza numva uwumbwiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo litiro tuyigura $5. None hiyo mwafashwe ko twari tuzi ko ari mwebwe mufise. Wumva abari hagufi yacu caraduze, abara caraduze. Kubona Abarundi bacigumije baguma bigumije bati ivyo ari byose turiko turarondera, ntitwicaye kandi nta mvura idahita. Uzozobona muri iyi minsi mikeyi bigenze neza. Naho biruko abikikamukiza bo ntibabura kuko hasigaye hibonekeza abunguruza abantu baduza ibiciro vyabo uko bishakiye, ahahora hagendwa ku mafaranga 150 ugasanga abantu bari 500. Amashira hamwe amwe afise ngendeshwa zunguruza abantu zibajana mu gihugu hagati ugasanga zigiye nko mu ntara imwe ariko ntizirihishe amafaranga ngana. Arlette Mugisha arakenuye nawe nyene kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ifashanyo y'igitoro y'Uyapani bwemereye leta y'u Burundi igiye gushika vuba. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo
gufashanya n'ayandi makungu mu iterambere, aho yariko arashikiriza ibikorwa vyaranguwe mu bwo bushikiranganji mu gice ca mbere c'umwaka. Pierre Claver Rucamuvyuma. Muri iyo nama yo gushikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere mu gice ca mbere c'uyu mwaka wa 2022 kuva muri Nzero gushika muri Ntwarante, umushikiranganji Albert Shingiro yishura ku kibazo c'umumenyesha makuru kijanye n'imfashanyo y'igitoro Ubuyapani bwemereye leta y'u Burundi kuwa 24 Ntwarante umwaka, abaza aho ico gitoro coba kigeze muri ibi bihe tugikeneye cane. Umushikiranganje akaba avuga ko kikiri mu nzira. Iyo tugize amasezerano nka benayo birafise inzira bicamwo kugira aje mu ngiro. Ubuyapani twasinyaniye nivyo mugabo baravuga buti ico gitoro muca mukigurisha mukagurisha nyene mu Burundi kugira ngo muronka amahera avuyemwo acaja mu bikorwa vy'iterambere mu bisata twumvikanye ko niguca Ubuyapani. Murumva rero yuko ico gitoro nikirashika ngaha nayo ko kijanye n'amasezerano leta yagiranye n'Ubushinwa yo gufasha mu gushira mu ngiro umugambi wa leta wo guhindura inzira y'ibarabara nimero 1, umushikiranganje akaba yishuye ko ibikorwa vy'iryo barabara bigiye gutangura vuba. Aya masezerano mu bisanzwe bataye kuja mu ngiro kuva kera, mugabo kubera ingwane za corona abashinwa bataja mu mahanga ko bagomba ko byari bisanzwe imbere y'ikiza biza biragorana buke buke, mugabo muri no minsi turize yuko hazoza abahinga baje kuraba ico kugira ngo gitangure kuja mu ngiro. Mwomenya ko ibikorwa vyari vyateguwe gukorwa n'ubwo bushikiranganje muri aya mezi 3 vyaranguwe gushika ku bice 95 kwijana. Pierre Claver Rucamuvyuma nawe nyene arakenuye. Abenegihugu ba muri quartier asiatique baridogera amashirahamwe amwamwe atoza imyavu kuko ngo barihisha amahera menshi kandi bakaza no kubitora ukwezi kwarenganye. Abo benegihugu ba muri iyo quartier bagasaba ko bokoroherezwa. Ange Negrita irakoze. Abenegihugu baba muri quartier asiatique muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura baridogera amashirahamwe asanzwe atoza imyavu ko babasaba amahera menshi kandi atamyavu bafise. Akarorero nakuyu asanzwe agurisha ivyuma vyo kubaka inzu bita fera beto, ahavuga ko babatoza amahera menshi kandi atamyavu bafise, agasaba ko bogabanwa ayo mahera. Baratubwiye yuko dutegereza gutanga amafaranga 200 kugira kuko nk'abaje bahantu barera nta bucafu ibyo nkora n'ibintu by'amafera beto nta n'amakarato biza basaba barongoye na quartier twebwe natwe ntitugwanye ibintu by'ubucafu. Mbona yuko umuntu igihe tumupangiye nk'urupangu rw'iwiwe ariwe yorihira urupangu rwiwe usanzwe turi hamere tukariya obeye hagira siparo mafaranga n'ikintu kitoroshe. Uyu we asanzwe akora mu buriro avuga ko uretse ko basanzwe baguma babatoza amahera iyo myavu baza kwitora ahaheze igihe bigaca bituma haba n'isuku rike. Yarara batora turashira ngaha kwanza rikamara n'ukwezi kose atayarara baje gutora, kandi iyo baje kuritora bakaca baza nyene batuzaniye ikaye tugasinya gacha tuba amafaranga dutegerezwa nyene gutanga bikorera nyene yararabarire ngaha ayera bana rimaze kugurana cyari gumarinuka abantu nabana ko banaho bicara ngaho oyi. Mumenya ko iyo myavu yari itegerejwe gutorwa mu kwezi 4 ariko bitubahirizwa. Ange Negrita irakoze arakenuye kuri iyo nkuru nawe nyene yadutohoreje. Imodoka zitabara igihe hadutse isanganya z'umuriro zirateba zikaza harenganye kuko ngo zitubahirizwa mwibarabara, nayo ngo buri nzu canke buri ngendeshwa yategezwa kwifise kizimya muriro yayo. Elvis Munyaneza. Amabi aturutse ku insanganya z'umuriro akomeje kwibonekeza muri ino misi, aho twofatira nk'akarorero hano mu gisagara ca Bujumbura bishika imodoka zunguruza abantu canke amazu bisha bigatokombera. Banyene guhisha ntibashimishwa nuko batabagwa harengeranye ataco bagikiza. Ivyo navyo bikaba biturutse ku ruja n'uruza rwinshi canke abahita batubahiriza izo gendeshwa zije gutabara. Abarundi turafise ukuntu tutamenye imodoka igiye gutabara ikigiye gukora. Ntibazi kubisa ambulance bigumira mwibarabara, ntibazi kubisa kizimya mwoto bigumira mwibarabara, kandi utazi ko muri ambulance hatoba ari mwawe
shabatage kuzimya n'ivyo wawe imbere je nosaba yuko abantu abarundi ngaha babonye imodoka ifise kwiratsa kizunguzungu niko bacita boyiha inzira ikanyaruka twe batabaye hageze bacerewe isogonda kubera yambuta yaje mugabo bashoboye kuzimya bitari bike. Bamwe mu ndongozi z'igihugu bakaba basaba ko buri nyubakwa yose canke ingendeshwa bo kwibangikanya kizimyamwoto ariyo extincteur mu gifaransa yo guhagarika umucanwa mu gihe iyo modoka itabara itarashika. Service Munyaneza arakenuye nawe nyene kuri iyo nkuru yadutohoreje akabe nayo nkuru ya nyuma tuciye turangiriza kamakuru no munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya hirya no hino ngo ndayabashikiriza tankomanzi. Nshimire bagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma. Nshimire Rafael Nyanzu yarayahagarikiye. Nshimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze naho ubutaha.